imyaka ndwi imaze iramurira Uburundi abanyeshuri b'incabwenge, kaminuza UNISAD, Institut Universitaire des Sciences de la Santé et du Développement, iriko yakira abanyeshuri bifuza kwiga ibisata bitandukanye. Kubatoye ikibazo ca leta hari ibisata indwi: pharmacie, laboratoire, sage-femme, psychologie clinique, santé publique hamwe na gestion des services de la santé. Kuri mwebwe mutagize amahirwe yo gutora ikibazo ca leta hari ibisata bitatu: banque et assurance, finance et comptabilité hamwe na développement communautaire. Nyaragasa kwiyandikisha muri benshi kuko iyandikwa ryaratanguye kuva ku igenekerezo rya 20 Myandagaro umwaka wa 2024 rikazorangira igenekerezo rya 5/0 umwaka wa 2025. Ego nkaba naramenye inkuru yuko hariho universite yigisha ibijanye n'ubuvuzi ndetse n'ivy'ubutunzi. Nkaba narenje kwiyandikisha mu gisata ca laboratoire. UNISAD ni ishure ryiza cyane turarikunda, ryakira abanyeshuri bose, niho nsanzwe niga. Akabirya kaminuza UNISAD ifise abigisha babinonosoye, ibikoresho mfasha nyigisho bikwiye kandi vya none hamwe n'amasomero meza. Ishure rero ni rya kabiri muri kino gihugu riforoma amadiplome yo muri universite de laboratoire na pharmacie hanini n'ibindi bisata vyerekeye ubuganga. Ni ishure rigira ku murongo rigakurikiza ikirangamwanya, batanguye no kuvuga bahemuka bahejeje. Twebwe rero cyo twahamagaramo abanyeshuri kuza kwiyandikisha umwaka w'ishure tugira tutangure, abambere bamaze kuza kwiyandikisha mwabibonye, twahamagara ko boza ari benshi kandi tuzobakirana umutima w'ubuvyeyi. Kaminuza UNISAD iherereye hehe? Iri ngaha mu gisagara ca Bujumbura, commune Mukaza, quartier Rohero, avenue Tilleul, nimero 3, ni hafi ya Cathedrale Regina Mundi.